mu nyuma yaho ntibabapfungure bagaca babagumizayo bavyibagiye yuko ubucamanza bwabo bwamaburira kuri iyo mpamvu wibagiye abadamu baje imbere ya perezida barira yuko babivye imodoka zabo urubanza bananiwe uburyo baruca wavyibagiye uburyo hariho umudamu ngaho aheruka kuza arira ko urubanza rwiwe rumaze imyaka 15 base kuruca wavyibagiye wigize ngaho ko ubutungane bwo Burundi burabwiye wewe bamuhagarika imitwe bubesha na tuje guca amatora gato aho nyene wowe igihe Kagame ari icya gihugu cya uvugira uvuga ko cyo mu butungane wowe nyene cya gihugu cya uvuga ugeze kure Kagame ndacakubwira wowe igihe avuga ati kubera iki naciye urubanza nashurugitse umuntu ko mutunganiza mutunganiza baza mustanteri wijya ntara no kuvuga hata butungane buriyo hari gihe rero mwebwe ufata ibintu ugafatanganya Chimamanda gufatanganya ibintu ntibisigura ko bikuri gihari uri kuvuga ibintu birinzi abantu babiragize nakubwiye ati wowe ubwo ivyo kuravuga nakubwiye ko atamunga n'umuburi sato byo nanabivuze mu ijambo none mu Burundi rero bafata bakoze ivyo bintu hata ucamanza buhari hagiye kujya bafite ubucamanza uri rero babafata hari ubucamanza uraca mu Burundi wowe mandira kubwo bujuje turabizi bene wanyu iyo bagize ikibazo nida batunganira turabizi ko ubucamanza wacu urabuze reka kudefendinga ama mistake ubuze gute iyo niyo ngwara ngaho mufisi iyo guca bari kadafise ubucamanza iyo niyo ngwara mufisi cobaho gute iyo niyo ngwara ngaho mufisi cobaho gute iki zitagomba guhana izindi njiki cobaho gute no kubona ngaho iwacu mu gihugu batigira abantu kubera ubwo burofa nk'ubwo bufise mu mutwe reka tukumisa video gato iyo audio nayo bijanye n'amatora reka nakumisa bijanye n'amatora navyo ngaho mumvurisi gato mwihangane mu Chimamanda uva kubwira Chimamanda ushobora kuvuga ko inama y'Episcope Katolika b'i Burundi ku matora yabaye igenekerezo rya 5 ruheshi 2025 twebwe abungere tugize inama y'Episcope Katolika b'i Burundi nkuko twahora tubigira n'ubu twararungitse abarorerezi mu matora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine yabaye ku igenekerezo rya 5 ruheshi 2025 nabo batakwiye ku biro vyose vy'amatora barashitse mu ntara zose no makomine yose bariboneye ivyabaye ku biro vy'amatora 2400 akaba ari ibice 30% vy'ibiro vy'amatora mu gihugu cose kubwo abahinga mu vyerekeye amatora ivyo bico n'urugero rukwiye kugira ngo umuntu ashobore kugira ico avuze ku kuntu amatora yagenze dufatiye ku vyo biboneye turemeza ko muri rusangi amatora yabaye mu mutekano kandi abantu barayitavye vyongeye umugwi w'igihugu wigenga ujejwe amatora wagumye ukurikirana uko amatora ariko aragenda bikenewe ukibutsa intumbero ijanye n'amategeko ariko hariho n'ibitagenze neza babonye muri ivyo twovuga ngibi hari ibiro vy'amatora vyuguruwe imbere y'isaha itegekanijwe n'amategeko abaserukira bitoza n'abarorerezi batarashika ngo bibonere ko amasandugu agaragara kandi bumva ingene abahagarariye amatora barahira haraho ibiro vy'amatora vyuguruwe ku isaha bwa baserukira bitoza n'abarorerezi bakabanza gutaramugwa hanyuma bijijwe bagasanga amasandugu ari mu kuzura k'uburyo butangaje hamwe abahagarariye amatora ntibubahirije kudahengama kwabwirizwa kuranga bari mu mugwi wigenga w'amatora nko guhatira abandi gutora aho bo bipfuza kubatora ku gahato canke kubaherekeza mu bwiherero bw'amatora hari aho barekuriye bamwe gukoresha amakarata menshi bamwe bagatora bisubiriza abandi bagatorera abatabatumye hari bamwe mu baserukira bitoza no mu barorerezi basi uburenganzira bahabwa n'amategeko urabataramugwa urabangirwa kwinjira mu biro vy'amatora hari rero n'abarorerezi bategekwa gushira igikumu ku vyegeranyo kandi bitarekuwe n'amategeko hari aho batemereye abaserukira bitoza gukurikirana ingene amajwi harugwa kandi babifitiye uburenganzira dufatiye kuri ivyo tuvuze mu vy'abarorerezi bacu babonye bitagenze neza turabona ko impinga ikiri ndende mu vyo gutunganya neza amatora kandi turibaza nimba bidatosekaza ibiharuro bitangaza duhamagariwe rero kwikebuka tugatumbereza neza ingene dutegera intwaro rusangi ngo dushobore gutosora ingendo y'amatora haba mu vy'amategeko yagenga no mu nzego ziyatunganya uwo mwizero wuko twoteba tugashikira ku matora atagira akanenge nudutume tuguma twitwararitse gushira imbere kubakira ku kuri ku butungane ku rukundo n'amahoro bigiriye Bujumbura ku wa 10 ruheshi 2000 sawa Austin Ako okay
ni kuvuga ngo bano bose bivya amatora bakoze kano kajagari na seni yaravuze ati yarigeze kumva ivyo bintu kandi koko vyarabaye bano bose bivya amatora bongera bitoza imeruza bariko barabikora zambonera kure zanyu siko bose nta numwe yigeze afatwa mu batoreye abandi none bafatwa atacakira bagira ubutungane barakora bucimamanda ega nimutaza amategeko kandi barize amategeko bucimamanda ntugafata ibintu wifata uko ushaka wowe ntaco mugabo chimamanda chimamanda vraiment ibintu byose ingarano bibijuju nimba ubutungane butarakora umukuru w'igihugu agacoba ko abantu kigenda mu butungane bukore ngagato chimamanda wenda gukunda yuko wowe uvuga ibintu ufite na proof buri gihe ufite proof nuko gusa ibi vya live biba bigutunguye ubundi urafata umwanya ukondera ama proof ndabeceka chimamanda yego ubundi wowe urafata umwanya ukagira ama recherche kandi ufite abantu guhama information benshi ku buryo ibintu byose uba ufitaniye n'amasanamu n'amavideo n'ibintu byose tubibonera iwawe tubibonera no kundi umuntu atari ngaha hanyu ariko muramuzi siyo no so ikintu kimwe n'uvuga chimamanda ivyo onye biracari ugwagiriza so ugwagiriza reka banze mpeze mbabwire apana gugwagirizo nagomba hano ndamuzanira n'intuzeya ni video uyoboye umugambwe avuga ngo none nimba baratoreye abandi nk'ivyo bigize ngo nibisanzwe nimugomba nazizana ngaha aho sine nabigomba ndayimuzanira iyo video ivuzwe na Ndekuri je video uvugije ijambo ry'umuntu rivuza ryose apana gufata agace kamwe uvugije agace kamwe naye nshobora kuvuza kandi gace kamwe ikireke ko novuga Chimamanda na August ndi hagati yanyu kandi mwese ndabakunda n'ukuri ko mwese nabakundiye ibitekerezo vyanyu ariko Max wanzu rukiro kirangize tumusubize reka twanze kirangize okay ibyo bavyiza kuko duciriyemo nitwe baturaheze uko bihagaze urakoze mu mbari je ndambiwe n'uburyo bwa Augustin agomba kwitambika imbere aza kudefendinga ibintu birimo amakosa ngaho mugabo wibuke Chimamanda yuko Auguste yaravuze yuko muganiro caheze yuko hari abantu mu mbonera kure hari abantu mu mugambwe bakora nabi ivyo ntabwo mu buri ntabigihari biri muri akore yarusha gusa ibyo bakurikiza kugira bavuga ngo umuhango bijya bisiguri bijya n'umuhango bijya bavuga ngo imihango kugira bavuga ati umuhango mugabo ntabyo tufise twebwe mu Burundi ntabyo kubuhari umututsi n'umuhango ntabwo kubuhari kama turaganira hano turaganira no Chimamanda ubwoko iby'amoko turajishinga jewe ntabwo uzanye n'ibyamoko jewe ntituganira je nta moko ndimo ntabwo urimo naje reko ndakubaza bijya bavuze hari wowe ibyamoko bizara gutenga uciye uhindura si ibyo byamoko ibintu Chimamanda yavuze bumvise mwivyo gusa hama nibutsa Chimamanda antivirus gasongo nibutsa abatumire ko mwaje kwishura ibibazo by'abanyagihugu reka rero duhe amajambo abanyagihugu ko iminota nabahaye ko nabonye urakoze reka rero ikintu kimwe reka rero dutangurire jewe ndi musi ariko jewe nta kibazo mfise okay reka duhe wa mbere ministre akurikira antivirus akurikira user 47 kuri Alan kuri Daboti kuri Gasongo hama umwe wese ikibazo aragitumbereza ku mukana kari tarofisa ruronde hama kwera ngo aze kushira ibibazo byose yabajijwe byo nta wumbaza byo wanje nabishikirije ndi bakonza kuronka na jewe nyishu yiwanje ariko abo bari hejuru nabatumire biwacu baje kwishira ibibazo nk'abantu batagira za munyankire bijyanye n'ibyo bavuga nuko ijambo rya ministre Eloge murakoze cyane hama numvirije guhera kare kandi ndumviriza na titre mwafatiye ko uravuga yuko ikintu cokorwa kugira ngo impuzi zisubire mu gihugu hama jewe nari mfise ibintu novuga ku vyerekeye igihugu cacu
ku bijanye n'ubutungane, ikindi no ku bijanye n'iterambere ry'inuze ry'ubutunzi canke agaciro k'amafaranga y'u Burundi, kubera ko abahunga buri muntu wese aba afise impamvu ituma ava mu gihugu akagenda ahandi hantu, nubwo buri muntu wese aba afise impamvu ahunga. Bose ntabwo bahunga intambara, kubera ko intambara ziratandukanye. Hari abahunga intambara y'amasase, hari n'abahunga intambara y'inzara cyangwa ubukene. Muri ivyo byose biri mu bintu bihanze Uburundi, kandi ikindi naco ku kintu c'umutekano wa buri muntu wese, kubera ko burya buri muntu arafise umutekano wiwe, hariho n'umutekano rusange. Ku mutekano rusange aho turashobora kuvuga yuko ibintu bimeze neza, ariko buri muntu wese abaza umutekano wiwe umeze gute. Ikindi naco ni ku kintu kuvuga kugira ngo Uburundi bushobore kugira ahantu bugeze canke ico bwogerako. Kugeza uyu munsi aho Uburundi bugeze, ikintu c'amoko simbona yuko ari ryo fatiro ry'ingorane Uburundi bufise, kubera ko Uburundi uyu munsi ugiye kuraba ku bijanye n'amoko, buri muntu wese usanga abariko barafashanya hagati y'abantu n'abandi. Ugiye kurabira mu banyagihugu usanga kuri bwa bwoko umuntu ashobora kuvuga bufashanya n'uwundi, canke bamwe ugasanga barajijutse, hariho bijya bintu byo guhana abageni, umukwe akagenda gukwa hariya. Rero Uburundi aho bugeze uyu munsi, twege abantu batakiri mu gihugu, amajambo yo ku marezo sosio no guterana induru cane no kuvuga ubutegetsi buhari iki n'iki ngo bamaze kugera kuki, ayo majambo ntaco afashije uyu munsi, kiretse unganwe. Tugomba gukora ikintu basi kizogira ico gifashije Uburundi bukazova mu ngorane bufise, kubera ko uyu munsi Uburundi mu bindi bihugu nagatukisha. Usanga Uburundi ari igihugu mbere ugiye kurepresenta yuko uri Umurundi unagira n'isoni bivanye n'uko Uburundi bugaragara uyu munsi, bijanye n'iterambere risanzwe no mu buryo bugaragara bw'abanyagihugu, bivanye n'ukuntu abanyagihugu bava mu gihugu bagenda bakubaza none iwanyu hari y'intambara. Uyu munsi Uburundi nta ntambara iriyo, ariko intambara ni nini cyane, kubera ko intambara iri mu Burundi. Bamwe baravuga ati ngo ntabwo bihangira akazi, ibiki n'ibiki, ngo barize ngo mwiga kugira ngo muze mwihereza akazi, ariko ugiye kuraba ku bindi bihugu by'ahandi, nubwo badahabwa akazi ka leta, usanga bariko barakora bafise n'umutekano wo gukora, ugasanga umuntu afise ikintu ashobora gukora atekanye. Ikindi kintu ku butungane, usanga umuntu afise ikintu asaba, usanga Umurundi ari hasi atajambo afise ku gihugu, ugasanga umunyamahanga agiye mu Burundi ugasanga niwe afise ijambo n'agaciro. Nk'ubu nk'abantu usanga bariko barava mu bihugu byo hanze binjira mu Burundi, hari nk'ikintu yinjiranye mu Burundi, usanga abarundi bene wabo ariko aribo bariko baramufata nabi ku bintu akuye mu bindi bihugu. Yarazanye ikintu coteje imbere igihugu c'iwabo, ariko usanga bamufashe nabi gusumba bya bihugu avuye kunyaga. Rero ivyo byose biri mu bintu bizotuma Uburundi butagira aho bugeze. Ku kintu c'ubutungane, ubutungane butabayeho mu Burundi, buri muntu agira ubutungane ku kintu aba akeneye, Uburundi ntaho buzagera. Ikindi naco ni ubumwe, kubera ko umwe navuga uwundi akavuga, kandi ingorane ntabwo ihagaze ku mugambo. Ingorane iri mu bantu bagize iyo migambwe batumvikana. Yaba bari bafise ubumwe, Uburundi bwogeza ahandi hantu. Ico nagomba kuvuga ni ku bijanye n'ubumwe, ubutungane n'agaciro k'amafaranga, kugira ngo bashobore kuva muri ivyo bintu vyo kuvuga ngo ubukene buhari, ubukene bw'ibi n'ibini, kubera ko amahera nibagira programme yo kwihuza bakabona yuko Uburundi atari umurima w'umuntu umwe ashobora kwirimiramwo akimbura, ariko akabona yuko Uburundi ari ubw'abanyagihugu bose, buri muntu wese akwiye kurima nawe akabona umusaruro, kandi umuntu wese abona ubutungane ku kintu icari co cose, Uburundi buzabona kwaka no kugera ku yindi ntambwe. Ariko bakiri kuri hahandi buri muntu wese yishirire mu mufuko, abone yuko umuryango wiwe ubayeho neza, akabona yuko iwe bimeze neza, atavyo kuvuga ati jewe ko iwanje bimeze neza, inzara muvuga yuko inzara iva hehe.
akarabira muri rusangi abantu bahari, akaraba basi umunyagihugu wa hariya ameze gute, barabiye ku mpande zitandukanye bose bakabona yuko noneho ubuzima buhari ari balance, atavyo kuvuga ati ngo hari uri hejuru ubundi nawe ngo arumvirizwa uyundi ntiwumvirizwa. Ivyo ubutungane nibo haba mu Burundi ibintu bizogenda neza. Nivyo nagomba kuvuga, abafise ico baterera ko muvuge. Murakoze cyane. ubukurikira ca yimenye sima kandi amuvuga. Murakoze cyane kumpa ijambo, nkaba ndabashimiye kubona mwateguye kino kiganiro. Burya nivyo ukuri gushira mu kuganira. Nimba iyo revolution izoba itanguye siyo ya mbere, ahubwo zibaye nk'iya kabiri, nkuko na CNDD FDD ikiri mu ishamba ntiyari iriyo yonyene, hariho n'izindi. Urabibona, none tugume muri akajagari canke abarundi twokwibagira ivyo vyose tukibaza ukungene twotaha mu gihugu twe tukacubakira hamwe, kuko abarundi twarahenzwe imyaka myinshi. Iyo bavuze ngo ubwoko bw'abahutu n'abatutsi, je bwasi ndavyemera. Ico nemera ni ubwoko bw'abakene n'ubwoko bw'abakire, ni ubwoko bw'abantu bakoresha abakene ku nyungu zabo. Iyo umuntu ashonje uramwemeza ivyo ushaka vyose. So ico ngomba kubaza, hariho ukungene abarundi bose bo kwisanzura bagataha mu gihugu bakacubaka, agaba azosigara hanze y'igihugu bakaba ari abantu bafite ikintu bagirizwa vy'ukuri, apana abantu barenganwa. Mugabo abantu barenganwa nabo niyo yarisije. Abantu barenganwa nabo barenganwa n'abande. Hama numwe muri bantu muri kuri pano iyisije ko mbe basubiriramo muyirenga ko kubera iki? Eske muragomba amahoro, muragomba iterambere ry'igihugu, canke muragomba gukomeza ibibazo bikomere? Eske murifuza hinduka mugabano bagabo ntibabikwemerera? Merci serieux, merci. Ubwo rero bavugisha ukuri rero n'ababaza ibibazo bijanye kuri ivyo bintu ndabisubiyemo kandi zakaryamana bivuze. Hama ninabona abarundi mudashaka amahoro, sindi munyamugambwe na jewe nzovyihorera, kuko aho ndi simunga. Oya turahari, ntituzobihora turahari. Yes, ubwo rero tubaze kuri ivyo bibazo, kuko nushaka gufata ibibazo vy'Uburundi vy'igihugu n'ibibazo vy'umuryango yacu, n'umuryango w'iwanje je nka host sindabikemura. Nemwe mu bibazo by'Uburundi kuri live yabaye umunsi umwe nitwogira sije d'jour. Max, ikibazo gihari twegomba dukemura ikibazo gihari twe tugiye kubikemura. Hama bavuge kuri ico kintu. Max, hano ikibazo gihari. Murakoze. Ikibazo gihari twebwe hano mbona. Urazi ko kuva muri twe turabiganira. Abarundi biciyemwe imico ibiri. Iyo mico ibiri ndindira abari musi na jende musi, aba bari hejuru bacaduha ijambo dukomeze. Nk'ubu ministre yaje kuvuga, antivice yaje kuvuga, na yuze nawe navuge. Bwaheze wanciriyemo. Ucuheza urambabari. Muga abaza kuduha ibisubizo nababo hejuru. Urabona? Abo hejuru nibaduciramwe bagomba kwentervena, bashaka kwentervena kuko aba hejuru nibo banyene ijambo mu vy'ukuri. Je riko nataga amajambo gusa. Ubwo rero nimba Chimamanda agomba kugira akantu kuvuga akantu mu jambo. Okay. Kino kintu nagomba kuvuga nako ndababwira. Twe mu Burundi twiciye mu mico ibiri. Nimvuga tuko turavugira ngaha muri ko murayumviriza. Urabye ukuntu Max arimo avuga, jewe ndimo mvuga, antivirus arimo avuga, Austin arimo avuga, ni ibintu tudahurije ko twese. Kandi twese turabarundi. Iyi ni ingwara virus dufise mu gihugu. Reka ntange nk'akarorero. Ibi bintu yaravuze mu bijanye n'ubucamanza hano antivirus. Ati koko ubucamanza bwo mu Burundi buri hasi vrema. Iyo system iri hasi birazi. Iki ni cyo hano Max acagaruka babwira. Ni bande bayishe. Ni bande babikora. Ni bande babiteje. Ni muri bamandi bari muri ya migambwe. Ni muri bamandi baza batera ubwoba abantu ngaha. Ni muri mwebwe murimo mu bidefandinga. Kuko twego turimo kugomba gutora ivyo bibazo ngo abari ivyo dutorera inyishu. Babarundi batahe. Abari ivyo dutorera inyishu. Wa murundi aza gukora business mu Burundi. Abari ivyo dutorera inyishu. Bamwe batiyumva mu Burundi babwiyumvemwo. Mugabo mwebwe nimwe mu defendinga iyi system is so weak. Mugenda ku defendinga muzi ko hariho intege nke zihari. Abantu barabibona. Burya si bijuju. Abantu sa abana barabibona.
tugende ku bintu hano antivirus yaravuze ngo mu by'igitoro gato ngo mu by'igitoro ngo igitoro ngurumva ngo bisabwa ko mukora cyane bande bakora antivirus twebwe abarundi abanyagihugu jewe ngenda nkore ngo nzari igitoro kandi leta ari ibijeje ejo we warakurikanye ikiganiro ngaho leta yakoresheje binyuze ku muvugizi wayo nimba atari oya ahubwo uriya Ibrahim antivirus warakurikanye kidahiganiro bavuga ko igitoro gihari antivirus waracumbise Chimamanda vuga shikiza ijambo ryawe hamuhejeje waracumbise ndiko ndabaza kubera ninguma mbandanya vuga je nta kazi nzinda kubaza vuga uhejeje uvuye ko wahejeje hamuhejeje je ndiko ndakubaza waravyumvise navyumvise okay ndavuze ko igitoro gihari sivyo ntimwoya Chimamanda bandanya Chimamanda kugira ngo ega Chimamanda wewe nturi umwarimu ngo nyigishe cyangwa wewe vuga icyumviro cyawe ni warangiza antivirus nimbandanya mvuga uza gusanga umungarukanye inyuma dusubire kuza guhara ivyaheze Siniko antivirus niyo rangiza antivirus yukura mu kiramwo kandi uko mukiramwo abatumire ucumanuka so hadi ico gitoro kuravuga ngo nta gihari bavuze ko igitoro gihari mugabe ikintu bavuze ngo babuza amamodoka yo kuza kukizana urabona kino kibazo mwege namavuga ngo urumva ngo nidukore cyane kugira ngo igitoro kiboneke imvugo sizimwe nawe yavuze ko igitoro gihari ngaho mu mahanga abarundi bakibuzeyo ngo gusahabuza imodoka zo kuza kukizana nabo ngo dukore ico gitoro kije tuzobigenza gute icya gatatu mwege nimwe muteje ubukene mbe urazi ko bubibujijwe gukura ibyo kurya mu yindi ntara ubishora mu yindi ntara bacibana gufunga babigufatanya kandi nimwe mwabikoze uwo mu Kirundo ashonje ntiyemerewe gushora ibintu Bururi uwi Bururi ashonje ntiyemerewe gushora ibintu Makamba ntuza kumpariza no mu namashinga amateka baranayivuze mu namashinga amateka ni itegeko ryaserutse nitwe tubaniga dusubire kuri bya bintu gambere nk'atako turavuga mu bijyanye by'ubutungane n'ibindi mwebwe muhagarike ku defending amakosa nta muntu avuga ngo ivi byo koma mwitwaza kandi ngo 2015 ngo nimwe mwabiteye ngo ibihano baduhaye ivyo ni ugwitwazo rudafadika ubutare muri ko muriba ntabwo ari aba 2015 babitwaye mwebwe bwanyu mwebwe muri hano mwebwe mugize system y'igihugu harimo mwebwe muri mu defending bino bintu murazi ko ibirombe by'amabuye y'agaciro vyimbye mu Burundi perezida aravuze ko atana zero mwege mwinziza mu kigega cya leta kwereka ubusuma bwanyu ububandi ukwanka igihugu mwebwe ari mu biteye mwebwe mwongera mubashigikira ngaho iyo umuntu aje gutanga ikibazo nk'uko uko ntareka atega ubwoba ariko agirirwa nabi ariko aratukwa muguma mu defending ibintu mugaba hano Max yabivuze ugiye mu Burundi perezida ntazomenya ibibazo bahuye navyo mwebwe muri mwebwe ugwaruka harimo n'imbonera kure ni mwebwe muca mugena mukabagirira nabi kubera iki na bwabo cyamanza mwavuga budakomeye nta na hamwe witwara ije nimagwa mu bidefending nimwe muri ko muroga abarundi bagomba gutaha Burundi mu stopping ku defending ama mistake mureke twubakira Burundi hamwe ahari intege nke tuhavuge tutitaye nguruma ngo igihugu ngo muvyeyi ngo ishakonkeje bintu biriko birapfa umuvyeyi igihugu turazi ko ari umuvyeyi igihugu ni mama wacu ni mama wanje ni mama wawe mu gihe abategetsi bariko bambura gahuzu nyoko mu gihe abategetsi bariko bambura gahuzu mama wawe bamuhombesha basambanya ku nguvu mama wawe ndavuga igihugu abo bantu dutegerezwa kubiruka ko nta kindi badashoboye bahave ivyo muguma mitwaza ngo ivyakere byaraheze na Ibrahim Traore amaze imyaka 2 menga havigwa mikuru 3 ariko ubutegetsi ivyo yakoze mwe ntimurapfa mubigeze ko amadeni yasanze mu gihugu yararishe kandi igihugu kiri no mu ntambara igice kimwe cyarafashwe n'imitwe y'ivyihevyi mwe mu Burundi nta gice cyafashwe ngaho n'imitwe y'ivyihevyi muguma witwaza ngo ivya 2015 mugama rabe wewe iyageze ngaho ubutare yarabwifatiye mu ntoki amafaranga ariko ari inziza mugamwe gere kuza ngaha gusa mwiruka kuri twebwe ubwo butare mwongera mubwiyiba mubushira bo hanze muhagarike bino bintu mureke dukorera hamwe ataruko nawe yakavuze Max murabigumamwe ntaco tubuze ntaco dukenye nta n'igitoro jewe mbuze twoshaka tukabihora ngaho ntitwivuga ngo nikwera ko ngo hari ikintu ngaho dushaka twariyihevye iyi ni risk turimo hama jewe ngira mperaheze mvuga yuko umuntu wese ari hanze y'igihugu yipfuza gutaha natahe ivyo byo kuvuga ngo neri nyambarinde ngo yavuze ibi nibi bitagira umutwe n'amaguru aparuza murumviriza umuntu wese azavuga ibintu by'ibihuha avuga ibisunitswe n'umuyaga n'umwuka wiwe abatera ubwoba ngo we ngo niwaza ngo tuzokuboha azokuboha nkandi igihugu nicase nicanye
igihugu tugisangiye twese ushaka wese yipfuza gutaha azotaha akora ivyo yipfuza arangura imigambi ashaka hama asubiri yajava abishatse canke ashaka gumeho nta muntu numwe yimiriwe gutaha muhira kese ngira ngo kese ari umunyamahanga canke avyishakire ako nta muntu azoza avuga ngo wewe ngo ntutahe ngo wewe ngo ntureke gutaha ngo niwatango tuzokuboha azokuboha nkande ariko nimba ufite ibibazo n'ubutungane uzogukurikirana ubutungane ariko umuntu ku gatwe kiwe ntashobora gutera ubwo umuntu ngo ntatahe ntikibaho ntarizo vyarabayeho murakoze urakoze koresha umwanya neza antivirus ni kuruvuze neza gusa ikibazo no kubaza hari ibintu ushobora wowe kwikorera ku mutwe wawe ibirego byanyagiriye ndavyagirijwe na Nzinati waravyumviye cyane wabibona naravyumvise ku marezo sosio okay ubona urahamya ko nabikoze canke urahamya ko nabesha mon frère umveza kubwira ikintu kimwe mu kirundi bavuga ntumbwire ikintu kimwe ntavyo wakoze ugutuka no gutorera mugabo nawe sasa we nabonye yuko uri umuntu ashigikiye inzego izo nzego kuzishigikira ntuzishigikira uzibesha uza kuvuga ubusa urondera aba followers uzogenda uvuga ati uyu muntu ariko aragenda abari koza kwemvesa mu gihugu bareka gutaha kubera uwo muntu uyu muntu ariko aratuvugira reka uyu muntu rero tumugire nka ryaga iryaboze mu gihe rero mumushigikiye muje mubeye ko mushigikiye n'ibikora ko arakora Auguste ari mu rugamba bw'abantu bose bagenda basevya inzego bige bavuga ngo hari umuntu akuvuga kuvugira wavyumvise antivirus va muri mute antivirus nakumvise we nawe urasije uzoterera Auguste kuri abo bantu bose bagenda babuza abantu bubaka igihugu bana babeshera mwese muzi neza ko babeshera bakomeza kubabeshera jewe umwana w'umukobwa ajejwe iki ku buryo asigaye ari represent ubutungane represent relations extérieures represent bikini none ari umusazi rero nafungwe cyo twasavye ni nimero tuzokoza turitwara je bisigazo nshaka kubaza mon frère turetse ujya mugore unyambara umugore nyambara inkumi sinzi cyo ndakwaza ikintu kimwe imbere ko mbaza ngira imana yuko wowe uri mu barundi bake bari kuri TikTok uri mu barundi bake bafite internet uri mu barundi bake bavuye kuri Facebook badaciye no kuri Instagram uri mu barundi bake bagendana n'ibihe nk'umurundi akiri kuri Facebook ibiganiro cyo kuri Facebook umunsi yobonye biya birego jewe nagirizwe akabona agafoto kiwanje akabona ivyo bagiye baramvugako akanyica eske uyo murundi azobarenganijwe cyangwa azoba yivunye umwansi ko je mu maso y'abarundi zoba ndo umwansi eske je nzovugwa nande none ko tubabaza ibibazo muba mubica hirya no hino ngo abarundi bose bagere muri roberi hari abandi bagikunda igihugu muri abo ndimwe bagomba kubaka igihugu muri abo ndimwe ariko turagomba rero cyitwa ubutungane antivirus iyo muntu ko wavuze ko atacajejwe umuntu atacajejwe akaba yabikoze atabijejwe hano genda nkigira umudoktere nkavura abagwayi ejo bakamfirako nkavuga ngo ntacyo nari njejwe ubwo butungane ntibuzomana ko nigize doktere ntari doktere ko nigize umujije ntabifitiye diplome ya droit abo nzocira urwagondagonde eske abobonye bazobererwa nande la passette de limite nitugomba yuko abarundi bose bari muri diaspora bose baherera muri Roberio baherera muri revolution c'est bon I don't care Roberio I don't care ariko ico jowe mpagazeko twokora iki izo Roberio zihagarare bibaye ngombwa zitaye mu Burundi zisubire mu ngo zabo canke twokwihorera twese tugacicika nk'abarundi izo Roberio zigakomeza zikagwira zikagira inguvu zikaza zikakora nk'ivyakozwe n'ahantu niyo ntumbero y'iyi live rero mubimenye ico antivirus urangiza ukivuga iki kintu uvuye kuri umuntu Nzinati utamutinya kiretse nimba mukorana utubwire nimba ivyo akora hari igihano cyabigenewe mu gihugu cy'amategeko canke hari agashimwe kamugenewe mu gihugu kitagira amategeko tubwire ivyo bibazo bibiri byanyuma mvuze ibyo natanguje uvyihorera
ivuga ivyo vyonyene. ariko ivyo ico nokumenyesha nuko iyo umuntu ashatse Ndabivuga mbabaye izo ma introduction yawe yareke. sorry vraiment sorry numva Ishuri vyebazo bibiri ntundamutse ntunanshimire. Vuga ishuri vyebazo bibiri vyanyuma mbajije. Ntunshimire ntundamutse. Ntuvuge ngo wavuze neza ntuvuge ngo bla bla bla. Oya, ntuvuge ngo urakoze ku mijambo. Bihora ivyo. Ishuri vyebazo bibiri vyonyene. je ico nashaka kuvuga nshaka kumenyesha yuko gutuka nta gutorera none ico gihugu cemera gutukwa ku rwego rw'ibitutsi ushaka kukwicisha bikaguteza iceyi mu muryango wawe bigatuma abana bawe bakuru bavyumva ku buryo buri jambo ku buryo witwa mu violence witwa mu pedofile imbere y'aba papa yake muvuga ngo rekanda kwishure iyo mwavuga ngo rekanda kwishure ubukoreshe mu kunyishura ikibazo nakubajije setu hama wewe nimba ndazi ko vyakubabaje kandi naje vyombabaza wari wese vyomubabaza ivyo yakoze kandi nta muntu yobishigikira kuko nububwa je novyita ko rububwa ari ubuhimbiri uravyumva rero ikintu kihari wewe ico wokora nuko wokwitura ubutungane hama inimero nayibajije sindayironka kuko jewe abarundi bose bari ngaha 86 abarundi bose 86 bari ngaha barindiriye iyo nimero nk'iyo mu Rwanda bafise bitura ubutungane abarundi bose barindiriye iyo nimero hari n'igihe unayitanze boca bigendera twaza turi batatu twenyene barindiriye iyo nimero abarundi nta kindi barota barindiriye iyo nimero ku buryo uwuzorenganwa wese azogera aho yitura ubutungane hama nimutubwire ngo hari amambasade muri iyo nimero muzoduha mwe nk'abantu bagera ndiko ndavuga muri iyo nimero muzoduha nimuturunkiye muri ambasade kuko mubo tuzorega n'abambasaderi barimwo hari abantu bakorerwa nabi South Africa abarundi bapfa iminsi yose ntibagera batanga ikirego ivyo abana b'abakobwa bakorerwa muri hehe muri Saudi Arabia tuba turi kumwe ngaho mu magrupe yacu ngaho ku ma live yacu ntibagera aho birega ubwo rero ikintu kimwe dukeneye iyo nimero abarundi bo ngaho bari ngaho bose bakeneye iyo nimero kuko ntimutubwire ambasade ngo twege ambasade zonyene twe tuzimenyekanisha uravyumva turafite ijambo ngo tuzimenyekanisha so ikintu kimwe izo ambasade nazo zizoba ziri mu bo tuzorega mu gihe zidakoze ivyo zitagejwe gukora zitujuje inshingano zabo nazo zizozirega kuko nta kintu zidufashije jewe ntanze ubuhamya bw'iwanje navuze ibihugu nka bingaha muga ntanze ubuhamya bw'iwanje ndazi uruhara nagize muri ambasade y'igihugu mbayemwo c'Ubuholandi ndibuka imbere y'umuntu umuambasaderi umwe ndanamushimira ko ndabizi ubutumwa buzomushikira imbere yiwiwe umuambasaderi yari ahari yarakora umukutano w'abarundi bose ba muri Holland yaronka abantu batarenga 10 na bangahe byari biteye isoni ambasade y'u Rwanda ibaye abarundi baba benshi gusumya abanyarwanda bose bakajya bakanwa mbwa ambasade y'u Burundi igize umukutano nihaza abantu barenga bangahe 15 babaye benshi 23 mu gihe mu Rwanda twese abarundi twese niyo twaba dutonze dutunaraye abantu batwita abavumvi mugabo uyu mu ambassadeur yaravuze ati ndakeneye kumenya ba diaspora bo ngahanye ndekeye ko ba influencer muri iki gihugu angezeko namubwiye ati jewe nzokuzanira abarundi bose batarabaza ngaha ubabwira ibi bintu je kumbwira nibabishima nukuri vraiment abarundi bazokomeza bitabe ambassade ico gihe nico gihe abarundi bataye kwitaba ambassade mfise ama video umu ambassadeur twamutumiye akavuga imanza mu mapati y'abarundi utoganza twiwacu mutasha twigirira ngaha two guhuza nukuri kw'Imana uyo muntu yabaye icitegereza ahari nimba nyumva ndamuvuga izina ariko ndazi ubutumwa buzomushikira ariko nuwo muntu wa mbere n'ubunye ajejwe ubutungane mu Burundi nasi nimero ziwe twatelefonana nk'umugenzi akiba ngaha mu gihugu c'Ubuholandi ariko ubu yagiye mu Burundi bamujejwe ubutungane ndarampa nimero ziwiwe ariko ahari amenye gusa ko yabaye icitegerezo n'abamuhaye ico giti bamenye ko bamuhaye igiti akimerita
kuko yarahuje abarundi bo mu Buholande ku buryo n'imanza zacu arazitaba akatuvugira ijambo nk'umuvyeyi. Ni ukuri vraiment iyo muntu ahari